Nyiricubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi ayejeje kwakira amashirahamwe akukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU asanzwe arangurira imirimo yayo ngaha mu Burundi. Mu byo baganiriye harimwo cane ivyo gufasha mu migambi ya Afrika, ubona ko nyene icubahiro mu gihugu cyacu c'u Burundi ariwe asanzwe ayiramutswa, bakavuga yuko nubundi bari basanzwe bafitaniye imigenderanire myiza n'abasanzwe baba bariko bararongora Afrika, bakaba rero wari umwanya mwiza yuko boganira ivyo bashobora gufashanya mu gihe nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ariwe ubu aramutswa ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Nkuko rero musanzwe mubizi, imigambi mikuru yashizwe imbere mu kiringo c'uwo mwaka nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye aramutswa iryo shirahamwe, harimwo amazi meza n'isukura, hakabamwo ibijanye n'amahoro n'umutekano, hakabamo kandi n'ivyo no kwita ukwivyukiranya kwa Afrika, no kuvuga ivyo no kwita mu Gifaransa Renaissance africaine. Ku ruhande rw'u Burundi naho nyene bagize ivyo baganira ingene ayo mashirahamwe yobandanya afasha u Burundi. Ubona ko ayo mashirahamwe asanzwe ari mu mugambi wo guhera mu 2023 gushika 2027 bakaba bariko barawurangura bawuteje kure. Uwo mugambi rero umaze guhera hazoca hatangura uwundi, baciye ijya nino rero ivyo u Burundi bwo fashwamwo ivyo bofashanya mu mugambi wundi uzokwirikira kugira ngo igihugu c'u Burundi kibandanye kigiranira imigenderanire myiza nayo mashirahamwe kandi kibandanye gitera imbere.